ikaze abakunzi ba Rukumedia, ikaze abakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kuri yacu kandi ari nayo ya Rukumedia. Ni ikiganiro ca Rukumedia cyo ku munsi wa mbere. Ni ukuvuga ngo ko ni ikiganiro uno munsi cyo kwashikiriza bitari bisanzwe bimenyereye, aho dufise abatumire bagera kuri babiri twaje kuba dutumira muri Rukumedia mu kiganiro ca Rukumedia. N'abatumire babiri baza ko ari umwanya wabo no mutinjiye muri playoffs final zamaze kuba zimenyekana. Ni kwa kundi nyene tumenyereye Urunani ndetse na Dinamo zigiye gutangura ku munsi wa gatandatu. Uno munsi twaje ko duhamagara abamenyereza babiri, umuguru Urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo. Ikiganiro ruvuga ngo agifise intumbero zibiri, na iya mbere niyo kumviriza mbega kwashikira mbega bizogenda gute. Mwamuzi ko tubasanga kuri terrain aho bari muri entraînement, ariko n'umwe twabyatse tuhamagare bari kumwe ari babiri, kuko ari twagenda tukavugisha umwe ari ukiwe, bakavuga ngo uyu mugabo musanze mu rugo muri bafuga igashaza n'umwe twavugire hamwe ari babiri. Iyo ntumbero ya mbere. Intumbero ya kabiri, nibaza ko hari abantu bamaze kumenya ko Urunani na Dinamo nibaza ko muri playoffs mugabo hari iyo rivalry twashizemo izindi ntumbero birava muri Dominance Sport. Nibyo aho gusaje ko tuhamagara muri ko Urunani na Dinamo iyo bihura nivuga ngo si intambara, si ikini basket, ni rivalite yo mu kibuga no hanze gato ya mugabo atari babantu bazinjiramo indani. Nuko ni izo ntumbero zibiri za kino kiganiro. Turi kumwe na Joris Ndumutima, umukoci wa Dinamo, champion de la saison régulière, champion en titre AB 2025. Tumwakire muri Rukumedia. Bonjour. Muko mwabivuze presentation mahejeje, hari ibyo mwashize ko nari kuvuga muga mucye mubivuga kandi mubivuze neza. Nacho wabivuze nacho nisawa kandi wabivuze neza. Ego ndabaramukije nkuko mwabivuze. Ego nibaza yuko ubonye turi muri ya phase tumaze umwaka dutegura, ya phase twifuza twese gutahukana. Nibaza yuko ego nimba ari nivyo muri no mwanya novuga. Ego Joris, head coach wa Dinamo. Ego kurundi ruhande ni Edris Akizimana agafisi dawanye tuza kuba cy'umukuru w'iganiro ndamura munsi ndamuri. Ndabaramukije nanje nkuko bivuze, izina ryanje ni iryo nyene. Ndi head coach w'Urunani. Nibaza yuko za kugira umwanya mwiza wo kweshanja kuri basketball hanigeze no munsi. Imyiteguro irabandanya byinshi. Nibaza yuko ijambo wadutumiye ari we aza kubiduha kugira ngo tweshanje. Ego yaruko mu misije zo bwanya ko mu kiganiro cyacu nabo batumire babiri no musanzwe menshi cyane ko playoff ya Dinamo n'Urunani muri final no musi ufata ko ari evenement ikomeye muri Italy cyane mu gihugu cy'u Burundi. Niho ayibesha ko amaso y'abarundi benshi bari mu Burundi n'abari mu mahanga, amaso y'abanyamahanga azo ari kuri iyo mugwi ibiri. Urumva ko muri basket bazi ko iyo umugutsinze kirediza kubakiri, ariko iyo umugutsinzwe ukumenyereza tutaza kuganira ko. Reka tubanze tumire amategato cyo tugaruka anigirira cyacu. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wofise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye. Ibanki BCAB yamana bishasha, twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko twamaze ko tugaruka mu kiganiro cha Rukumedia cyo kuri no munsi wa mbere tubigenekerezo rya ukwezi kw'indwi canke ukwezi kwa mukakaro mu 2026. Kuko mwabyumvisa tumwe mumaze kubabona, naza ko mu kiganiro zo gusanga ibibazo ari bimwe, umwe acisha undi acisha Urunani na Dinamo. Tubaze ko ni rivalite ihari muri basketball. Uno munsi turi kumwe nawe umumenyereza wa Dinamo Joris Ndumutima na coach Edris Akizimana. Dore kuri Joris, rivalite Urunani Dinamo muri usanzwe wire kuyo nyari jendi grand frère. Representation yavuze batwaye saison régulière nico gituma n'agapitsi karabiri nta nivyo cyane. Ego
Je kuri jewe ni rivalite ibereye ijisho. Je maze imyaka 3 ndi muri Dinamo kandi ndazi na avant yuko nshika muri Dinamo ndi mu wundi mugwi twese twarabona impact urunani Dinamo biriko. Nivyo harabaye ama rivalite yandi ugasanga hari yindi migwi itandukanye atari ibiri. Mugabo ubunye les 10 dernières années ni les deux clubs ziri au sommet. Donc iyo mwese muri au sommet nibaza yuko ko haba rivalite ko rumwe wese bakeneye gutwara ikibanza ca mbere nibaza yuko ari ibintu bitahuritse nkuko mu bindi bihugu mubibona yuko wa mbere no wa kabiri imisi yose hama ariyo rivalite kandi ni rivalite iryosha basket. Je sinokubesha nawe uvuga ngo waze kuvyita intambara kuri je ni intambara sinobesha vuba ko twese turabizi uje muri Dinamo ikintu ca mbere gutwara igikombe mugabo ifo yuko n'umubanyi ugenda umusinzi kandi nibaza no kurunani naho batabivuga nuko nyene c'est la réalité iri ngaho ego ukinyeseza ego tureke abobwe futwaye wakinyeseza higire gatsinda urunani ukatsinda arena rutuzu sezo higire akaruru muri playoff mu bakina ugatakaza ko tumaze tubona match zigira kuri game 7 mu myaka ibiri ego twite tugatakaza game 7 twatsinzwe mugabo yaratsinze urunani sezo higire oya nivyo gutwara saison régulière guheza imbere y'urunani n'ibintu vyama biryoshe kandi guheza ubwa mbere niyo objectif ya Dinamo ni nawe objectif y'urunani na objectif ya Dimigwi nayita bidahora bishika ngo ishikane guheza uru wa mbere n'ikintu ca mbere twese turondera guheza imbere y'urunani c'est encore mieux bon waje wa mbere tugezo guheza imbere yabo kubatsinda naho ni ibintu biryoshe murabibona yuko na muri saison régulière utsinze urunani uramaze kubona impact bigira muri club ni vice versa donc kuri jewe vraiment nibaza yuko iyo rivalite iraryosha basket kandi nimba abantu bose baza kuraba ugasanga abantu buzuye baje kurabiza matches ibintu uko nabo nyene iyo rivalite baryoha donc muri uno mwanya ikiryoshe reka tuyiprofite hanyuma nkuko bavyisi intambara tugume tugwana kugira turabe yuko twotsindana. Coach Katisi bon je ndabishira muri sense yuko yavuze ko ari intambara mugabo rimwe rimwe munacokoza abantu bavuga ni nk'aba frère ni nk'abantu bavukana je manurani urumva mukuru canke muto bafise akantu mukuru aronse akanye agashaka na muto agashaka ko akupana akagira nimwe usanga no munsi nimba Dinamo yatsinze uvuga uti okay reka na jewe umwaka ukurikira ndabikonogira nkuko nyama nkabatsinda rero jewe sinigenda ndabona ko ari ingwano mbi entre guillemets ingwano mugabo nibaza ko ari ikintu ciza pour le sport nibaza ko ari motivation ku maclub abiri wamufise mu rival wamukubitana mwamugwana kandi ubona ko kuri même niveau biratuma wewe progress muri sense yuko aho wari uri nk'umwaka weze nimba Dinamo dutsinze no mwaka uvugutsi oya kirazira yuko babigira ubwa kabiri vuga neza bereka yuko nshoboye hama pour le sport naho biratuma abantu benshi baza kuraba hajya ntugire ngo abantu bararyoye babona equipe imwe itsinda zose yamari kwa kundi nyene yegeze kwa mu myaka yahera mugabo iyo abonye yuko ari competition abantu baraza bakaraba basket bakaraba sport ugasanga nyene biratuma habanguma idasanzwe iduza les deux clubs wanashaka ego hama interview ndakoresha abantu bakina basket kira cyane cyane abo mu Rwanda bakubwira ngo kuva kera amahitamo yose yanyaba urunani rw'abari yabari keze n'umunani ni star n'umunani yabari tsinda n'umunani muga urunani rw'abari ego neza ko nawe ukina muri urunani hari uri gatenda star cyane ego ubona gute riparita imikino muri uwo musi bon je kubera nkuko bivuze imyaka myinshi nakinye contre New Star kuvuga kuva 2003 kugenda gushikaho onye muri yo mpagarika nibaza ko twagize rivalite na New Star nk'imyaka irenga 10 na rero iyi rivalite ya Dinamo n'urunani iramaze imyaka iheze tumeruko urumva jewe kuri jewe bimpa ingufu kubera bituma club yacu yumva ko ikomeye muri sense yuko equipe yose iza baragwana hama bigatuma ivyo twakina contre New Star nk'ubu ndo mu coach urabona yuko basket twakina kijya gihe niyo ubunya biratandukanye sivyo Dinamo barazanya aba coach barahinduye systeme ivyo basigaye bakina ni bibiri ku gihe tugeze ko natwe bwo nuko nyene twaronse aba coach turahindura rero bituma twese les deux clubs wanashaka jewe nko mu runani kwanza ndabona yuko iyi rivalite kwa kuvatanya ku zintu by'abanyamahanga yaba muri staff yaba mu bakinyi yabiki haraka en plus yaje muri préparation ma stratégie byose haje n'indi vibe dasanzwe kuri terrain n'ibintu numva yuko umengo twege biratuduza ahubwo yego ndabishima cyane nkibaza yuko bishobotse bakazogumaho two kubitana n'indi myaka ingaye kurikirana ntibagire rero gusa ngo baje hasi
kuba mwe mbere oya twe kirazira turi wa mbere cyangwa turakabiri ariko iyo liberté runani baza ko nayo objectif y'ikigani cyane ubu nari nagira hari abantu abafani cyane cyane yego abafani babishizemo yuko umengo ni urwango ruri hagati y'abantu hamwe ubwatsi bwiza akantu babona ati cyangwa bavuga ati wowe uri umudinamo ari abanyarwanda ndazi si benshi abantu benshi babizi ko ni siporo hari abagenzi na dinamo usanga ari abagenzi mu barongozi aramwe by'ikunda na petite richa mugara abafani ndashaka guha karori tugende ari dani cyane ndagenda kuri jewe ndakora izente ya ma interview Regeze kugira periode imwe ndakoresha inteje abantu bagera kuri batatu bo mu runani bakurikira yari si kandi abantu bari bo mu runanya okay ibyo bisakurikira hari umutipa yandikiye arabwiye ngo mbega yakubeshe ko abarejande bare mu runani gusa nawe barakuvuze baraguswe mu runani umutipa yanditse message avyandika bana ko no mutwe hari impunzi yego naramwishuye mugamunyi nabwo kaje kuvuga kuzomenya munyuma nashenza gusanga ingene nashenza mumenye hari match ya dina ya runani na Tangaza match ari saison higiri nakine kuri sakagere tuko twara match tegaze mahitsi aceza kumbwira ngo ibimbi y'abanyabakamba ntwituma ku banyarunani cyagize wati ushikiye Taiga ko Taiga ditsinzwe runani rutsinze umva ko iyo nzi ihari cone ya ubona ko mu bantu hari abantu bamwe bamwe petite partie y'abantu bon ego ivyo ni bisanzwe kandi urumva umuntu wese afite kamere yiwe umuntu wese nashobora kumujira ku umufani umuntu wese afite ukuntu avyiyumvira uzurabe nuko bivuze muri basket natwebwe tufata akarorero gasanzwe nk'abantu baharira kuri ko abafana ba Cristiano abafana ba Messi hari n'igihe usanga bafatanye n'amashati bagira bakubitana urumva ibintu by'abafana umuntu ntiyo bikontrola umuntu wese yamafise ya côté penché so kuvuga yuko babishiramo inzigo kuri jewe byongora kwishura ko urumva sinoja mu kibanza cy'abafana ko je ndafise ukuntu ibintu ndabibona urashobora kumvuza ati wewe urunani Dinamo uri umukoce nkuko nabikubwiye ati naje hari ibintu ntifuza hariyo club naje ndi umukoce nama nifuza yuko itsinda shiramo inguvu nyinshi zo gushaka kuyitsinda pa kubera ndabifitiye inzigo oya kubera mvuga ati jewe ikintu gishize ngaho mu buzima bwanjye ndavuga ati ikintu kimeze uko nkavuga ukuntu ikintu kimeze donc vyongora kwishura nishuye muri kote y'umufana kubishiramo inzigo cyangwa kutabishiramo inzigo umuntu wese arafise ukuntu ibintu avyiyumvira nkakubesha kashaka gutsinda urani arabizi bro nivyo navuze nabiciye ku ntuze navuze yuko umuntu wese arafise ikintu yihavuga ati iyi club vumeneza gutanga inguvu zose n'abakinyi ari abakinyi baza ngaha batazi urunani mugabo juste umuro Christian muri Dinamo akavuga ati ewana je club nashaka gutsindwa n'urunani kora yavyumvise n'abahaciye bagiye barabimubwira umva niyo akifarite n'ibintu nk'ivyo mugabo se kuvuga yuko habaye muri inzigo ni nkuko umufana cyangwa umukinyi wa Real cyangwa Barca match uko ikina ya Real siko akina nka match ya Valence naho abagwaye avuga ati je iyi match nigeza kuyikina bwa niko bimeze gutyo mugabo se kuvuga ngo wabishizemo inzigo kuko twese at the end of the day je ndafise abagenzi benshi nka Elvis naho ari mu petit coach umugenzi wanje cyane gose mugabo ari hajyanye abari mu enemy mbashaka kumutsinda ewana ni nguvu zaje zose mugabo match yeze magana mukaramukanya mugasubira mukaba abagenzi ubuzima bukabandanya so je ni nkono vyishura mu majambo make mugabo kuvuga yuko kubishiramo inzigo sinzi muri forme no bishiramo mugabo je kuri jewe ni droit yiwe kabisa ni droit yiwe simvuze yuko yoca ashaka nyene genre ngo shwane n'abantu canke iki aravuga ati iyi club ni choix yiwe avuga ati iyi club nayo nkunda nayo niyumvamo nukuri ni choix yiwe sinobibuza kuko vuba ibintu biriho nta mufana wa Dinamo bavuga ngo arakunda urunani nta mufana w'urunani wakunda Dinamo mugabo ikibi nuko abo bantu bokwanga na entre ivyo wonye sivyo mugabo bavuga ati club nayo niyumvamo ndayanga nayo niyumvamo ni droit yiwe kabisa kuri jewe niko ndavyumva harimo na passion iyo ukunda ikintu usanga ucihaye cyose n'umutima wawe wose ahubwo tujya muntu n'umwansi wacu ushaka gusanga atari umwansi muri iyo sense yo kuba umwansi muri mbwa n'injiti muri iyo rivalite muri jeu rero yabivuze neza wanashaka hari abafana biwacu n'abadinamo cyane umwanya munini basangira hari abagenzi abakinya gati wabo bagasangira ndafise abagenzi benshi muri Dinamo ndazikwarira abadinamo abagenzi benshi muri runani rero mugabo rero uko bivuze iyo umuntu yumva yuko yabigize intambara akagiramo inzigo abafise igituma abafise igituma ngira ngo cyo kirenge na cadre sportif rero
sinzi hari abantu bameze gucyonye kandi ntiworeka kubuza abantu kwina bameze urabare kuko bose bameze amwe gukora akazi kiwawe mbwa igikomeye kiri umutima wawe nka twebwe tubaje gucyonye je personnellement sinanzi gishobora kujyamo vraiment ntanzi gishobora kujyamo kubera n'abantu b'abagenzi usanye tunazinanye hajemo kwa gushaka kugwana n'umuhivare wawe ntagutsindira umutsi ntagutsinde ngo utaho ubabaye umaramaye sino je nta kibanza mpa ndi muri sport dushike muri playoff twabonye saison igiye ko twari saison igiye yagenze no tuje muri playoff finale twaraje demi finale muri battle match statu dinamo yakiri match zine arakantu yari no match statu none si ya nawe yarabizi ngabonye ryari demi finale match zine na Tigers yego demi finale zaheze kare tuna muri vacances twe dushaka umwanya munini watsira umwe munini tugume turi muri baya match of it nakwihuta uravye no mseke twise twise abakinnyi handi bashaka kuyiza uravye demi finale ngire match kwa mikina contre Tigers nakora ikipe yabagoye match ya mbere yego ubona gute mubatira mu itubye gute muri contre urunani ni umugwi twahuye muri saison régulière baradutsinze phase aller tubatsinda phase retour kuyitegura turafite ukuntu twari twayiteguye muri phase retour mugabo urabona yuko ari amaju yagiye araba y'abakinyi babiri notama kandi bakomeye kuri bari na Petit Perish umukinyi tuzi yari yacenga l'année passée kuri bari twaronse umwanya sico kimwe nkuko wonye byabaye la fois passée kuri amoto we ugasanga turamusika utinze tumuravye juste ama video cenga jewe sinokubesha nko mu Rwanda naravye mu match yiwe wasanga kenshi yafise pourcentage nini pourcentage no ya shoot turafite ukuntu twari twamuteguye match ya mbere turagira laisser ku bintu bimwe mugabo dushitse ngaha dusanga bya bintu arabishoboye donc twace turonka umwanya wo kumwiga hanyuma turamukosora turarimita amadega mugabo bunye twaronse umwanya wo kwiga kubona kuri bari no kubona Petit Perish turamuzi mu kuyitegura tuzoyitegura nkuko twari twayiteguye mu minsi heze hanyuma tuyitegure na consequence n'ibintu bishasha bagiye birahinduka ko nabonye ne système offensif amwe na defensif arahinduka par rapport y'abajure baba bagiyemwo kugira ngo babafacilite la tâche donc nibaza yuko ivyo tuzobikorera ko hanyuma turabe yuko dushobora gutegura hanyuma turabe yuko twotahukana urukino rwa finale ubako kuri bari na Petit Perish bafise barabafise tuzorimita amadega abakinga bajya baragoye kubuza gutsinda barabafise uramurimita amadega yaratsinda 3 agatsinda 15 canke 17 bani ivyo bon nibaza yuko baje nibo babuze uko bivuze ni nama equipe yarahindutse kubera bon iruhande kwanza ya saison igiriye na playoff ni ibintu bitandukanye playoff hari ibintu nta erreur iba tegeza kugenda uvuga uti ngiye kugira ibintu bizima bishobotse cyo gituma rimwe na rimwe usanga n'ama effectif munarimita abantu zenya rotation bon twebwe kubwi wacu wa kimshasha baje ni dushaka kwiadapta kuri bo habushaka ko nabo biadapta kuri twe parce que toute la saison ibyo twari twakoze je narabishimye avec l'équipe twari dufise une philosophie kandi nibaza yuko byarahuye kwa sinidoga gushika no munsi rero nibaza yuko bataraza nababwiye ibyo dukina nababwiye nti tumeze ukunuku offensivement défensivement donc nibiadapte kuri twebwe rero ubunye n'amantu uziye tugira amantsema dukora ngerageza kubashira muri iyo ntuzenya ya collectif asanze ihari kugira ngo ntituyitakaze hama en même temps turi adapta kuri les conditions turimo ubunya umwanya w'entraînement les matchs zitatu zine wanashaka samedi dimanche mercredi samedi dimanche istano hama rero twacha turaba rero na l'adversaire ngene ameze abo yazanye match yose bararaje twarakurikiranye bafise equipe nziza cyane irimo experience irimo physique barusaka ari physique barafise byose vraiment Dinamo bafise equipe nziza rero bisaba kuba attentif ku bantu zenyama ku ma detail hama kwagerageza ntubahe ibyo bashaka urashaka kuba ari byinshi ngo urageza gukora ibintu ushobora ubona yuko umengo byo babruya muri yo sens rero nibaza ko ariko umuntu yotegura nitwoje ngaho tuvuga ama strategy n'ibiki mugabo amaze bise umutegura muri yo sens umutegura muri sens yuko umwimvye ashaka gukora hama ukamuha ibyo wowe ushaka ivyiziko bishobora kumujena muri yo ibintu nk'ivyo waravye seria unarinda ke ego cyane ego zose kabisa naziravye igiki cyakwepesha umuntu n'ibyo ati bon ils ont fait bagize bya bindi nyene quand même bari bafise
pourcentage ya réussite ku mashuti nini cyane gose kuko na Ken ari ahantu Ken ari ahantu yashatse guhindura une défense ja muri défense de zone ho vyaciye biba pire kandi urabona yuko n'abakinyi bari en confiance barafata amashuti de loin urabona nka notamment Yves niwe mbona sikia afise réussite nini gose uwasga ashutira 3 mètres ya ligne de 3 points ivyo surabiraba kandi bafise réussite ni bose vraiment ni bose donc ivyo quand même nabaye surpris mugabo ama match nasa ivyo byose biravana n'ukuntu defense yabaye ari umujoueur ushobora kumushira agafata izo 3 points mugabo akazishuta ari mu ma difficulté menshi ukaca usanga iyo ntuze ya réussite ariko arayibura kubabuza gushuta ntibishoboka mugabo tugerageze tubashire mu condition atoroshe hari ibintu byinshi sino kuba urani ni equipe yagize saison nziza playoff bakinye ama demi finale neza nibaza yuko tuzoraba ngene tugerageza du contre ivyo bintu byiza baba bariko baragira kugira natwe twifasite turabe ko dushobora gutsinda finale match zino zose za Tigers na Dinamo nakuwe naza ko nta match nimwe yashoboye gusinya batubwiye ko physique ko bari physiquement experience n'abako no muri saison nk'iyi na ko Dinamo ite experience ni top ikindi kintu cyakoze cyane muri saison ni kungene bashoboye n'amahe ajustement bagiye barakora par rapport ya match nibaza yuko ko bari batanguye urana ko bagiye barayisiga Tigers buhoro bari hayajusta kuri match ya mbere amahoki wabo nabonye n'amahoki meza Ndiaye Chuma barazana amaraso mashasha bakina jeu inyaruka hama bari agressif c'est une bonne chose kuri bo donc nibaza yuko barafise ibintu byose bikenewe kugira ngo equipe yabo igire nziza yaba aba intérieur barafise yaba abashooter barafise barasaba abakinyi bari intelligent par expérience basanzwe banafise barasaba abakinyi banyaruka bari jeune donc bafise equipe nziza vraiment byose bigiye hamwe urumva abakinyi bavuze mazanye yaba Ndiaye yaba Chuma Baji kayo n'umuyemera cyane we Baji n'umukinyi yari très intelligent dufise gose haje ego bon bazi kibazo sinaguciremo abantu bamita turuka mu kweze urani bazanye na joke yagize impact nk'iyo bari bazi ego avuga ati Baji ntabwo ari ma joke pro max oya obete ico kintu ari abantu kandi ndabatahura ofite abantu batagira ijya read gene lecture ya basket wowe bashaka wa muntu utari kurashinda amanota kuri jewe uri flop ofite nivyo babona bavuga ati injije ya manota cyatagize iki uyu muntu wazanye ni flop mugabo twebwe je nka Baji nigiye tumuzana nitwe tumuzanye kugira azoduskoringira amanota kandi nta muntu yo kwiyumvira kuzana mu poste ba kugira amwizere ko azoguscoringira 20 15 points ni ibintu bigoye kuba poste ba ivyo bizana ku bantu baba exterieur bashuta basama drive bikini binkaba kuri bari wa petit perisha abandiaye ubuza ama force yabo kandi ubuzi yuko bafite amaraso y'igiskora nkuko atamitonda Baji c'est un joueur très intelligent twe nuko mutaro mubibona je yari nkama 3e quart-temps ya game 1 contre Tigers ya match badutsinze je ndibuka yuko twagiye muri mi-temps ari une différence de 2 points twasumbya 2 points mugabo je ndibuka muri starting line-up Baji yararimo les 5-6 premières minutes twari imbere 14 points hajyaje twararonsemo ama transition naravye twaronse 8 points za transition zivuye kuri travail nziza ya Baji agize kuri système bariko baragira bobo ya écran kuri 45 ya pick and roll na pick and pop outs en fait reba intérieur bafise lecture y'utuntu duto nkutwo agafacilita aba teammates yuko bagira une défense yo couper hama twaronka izo transition mugabo urumva ko umuntu adafise iyo read ya basket acavuga ati uyu type ni flop canke ibiki hari n'ibintu muri attack sinzi ko muraba Baji gena dufasha iyo tumuhaye kenshi kuri poste ba uramaze ko nako ama defense twebwe iyo ngaha mu Burundi plus babonye umuntu akudomina barafise ukuntu bagira ama couverture ku makote opposé je gafise arabizi no mu runani bakunda kubigira cyane uzurabe le travail Baji agira kuba bajura baba bari hanze biwacu araba metales umva plus age couverture akabasohorera ziya tropo ziva hajya hanze nawe tufate yatsinze Dave canke yatsinze Gilbert canke yatsinze Chuma mwe muca mubibaza ngo ni Chuma zinija tropo mugabo ni Baji amukwegeye bajya bajure bose donc n'utuntu nk'utwo wonye abantu batagenda barabona bakavuga ati kiya gihungu nikibugira scoringa kuramo ntariko ariruka mugabo hari utuntu twinshi vraiment dufasha kandi sanga aryoshe muri banc uzurabe na vestiaire bambe kuri noze yacu kuri bench uzurabe le travail bari ko arakora yaba changement
iyo umujura avuye ari frustré gena muvugisha ivyo byose ni ibintu bifasha team kuba sude au fait yari yagize ikibazo yari yagwaye mugabo muri finale bunye ise rétabli amantrema yasuye kuyatangura tuzomubona yari yagize akabazo gatonya mugabo sino baje vraiment pour moi je suis satisfait yabigiye ko aradufasha kandi nico twamuzaniye ndakubwije ukuri biya twari twabihari ivyo twari twabonye kandi ari byo twabona yuko aba interieur badafisi wacu baje afise kiri mu byo twamuhamagariye donc kuri jewe ndi satisfait uravye Kevin iki mwayisunze cyane muri kuko ngene mwayisunze na kumayisunze bitwo facilement mugabo just ici basi ndi mwayisunze Kevin c'est facilement bafse disons on a eu abantu zenya meza ama opportunité go en fait on avait un système Kevin imyaka gice twakiye toute la saison kuva match ya mbere ona score zagiye ziraduga 3 phase retour sinibuka 10 ibinyeje playoff donc ajya gusoma umu adversaire n'ikintu gikomeye ukamenya ibintu bariko barakina ukamenya umuvuzi wawe umwanya wose twagiye turakina cyane twagiye turabona amaherere bagira hama nagiye gusanga hari ibintu dushoboye twaradukoresha avec les deux nouveaux vyoroha vyuguruka n'abantu ze n'abakinyi abakotipe babo ajya amashuti bamwe muravuga ni playmaking y'abakinyi bamwe bamwe dufise ba experience ba playmakers nyene baje bafite ba kuri bali pia bande hama tutugira n'abashuti je dufise nze nyine moje ndakunda ntuze effectif yacu abakinyi dufise kwera urabona yuko akazi twabasavye bagakora neza hama la défense nayo twari dufise nibaza ko yari yagiye ku yindi niveau kwera defensivement uno munsi ndavuga yuko twaragiye ku nyemeze par rapport ya saison régulière harabaye ibintu byinshi turakosora twari twakoze muri saison régulière byashoboye gutuma dukira seri nziza kujyanye ko tukana yego Tigers match mbere yabatsinze France ya biri 89-87 match mwabatsinze 3 yaza ko zose mwabatsinze odura biti ego kiretse ya nyuma twasize 10 ego ni igiki kintu nasubije Tigers cyane papo ya mwakosoye papo y'amashanyarazi nasubije Tigers muri rusange amajustement twagize amajustement meza papo ya game 1 bari baje batweretse kandi nabo nyine baratweretse arme yabo ikomeye yuko amoto ugerageje kumurimita bishobora gucamo kuko nabona n'ama offensive systems umuntu uze twaragize n'ama science video nararaba kenshi nkagerageza nkaraba ama system offensive bagize urabona nyinshi yuko ewana amoto we na dumbi bategezwa gucamo naciye naguma ndaba vraiment ubona ko ari les deux baguma batuna umva tugerageje kubaneutraliza abo bandi baraza kuronka ama open shoot mugabo le centre y'ama system yabo eri bajya 2 donc urumva twaragerageje nagerageje kurondera ibintu vyo tuma tubafata kandi tukagerageza no kubaruhisha hanyuma kugira natwe tworoherwe sino ikindi nuko cyendashima cyane effectif fise nico quand même nagikoresheje ko warabonye mu playoffs hariho n'abakinyi bakinye batari bakinze zo regiyo gasanga barakiye match nziza urumva amanotation naguma ndayagira nico ciza cyo kugira abakinyi beza donc urumva urahindukira kuri bava ati wejaye ntunayumvira kwera ubuzi ko ufise 12 bons joueurs donc nico quand même umuntu aracishimira kandi baza yuko cyadufashije naco nyene kugira tugire une série ya 3 victoires d'affilée nari navuze muri interview kiganiro no musi finale ya Dinamo n'Unani yaza ko neve nikomeye cyane muri ego cyane yashe yaza ko niyo yambere ya majoro tutaryama aratanguye nibwo umukoci ya abantu bose bariko baraba wowe we basira kubwira ikibaza jarige biheze from ewan numva umena ngenda ahantu nko muri Hawaii nkamara nka desomene telefone nazimije ibugarama ibugaraminya nanda ewana nka telefone nazimije sai ragize kuko sinoku abantu nuko babibona gutyo turi ngaho kibuga mugabo from finale za playoffs jeza zimazemo 3 ans bona imyaka 3 ikurikirana no kubwira ijoro Noah uvuga ati ndararyamye ndi Alice nawe utsinda uvuga uti wane ejo birashobora guhinduka kuryama neza vuba hari ngama match yo nibuka saison ya mbere bo yitwa ko umuntu ariko aramenyera saison ya mbere yindi twari dufise aba import players imwe bo badutsinda je naravyuka nkabona 3 points ya Boissy mu gatondo arasuye gutsinda sino bakoresha vraiment n'amajoro umuntu ewana haba ariho pression
kandi urumva mu match aguma kurikirana n'ibintu byinshi utsinze ni sawa urafise ivyo uvugana n'abajoueurs urafise ivyo ukosora urafise ivyo uvugana na staff urafise abantu benshi kandi umusimbo uno mwaka ni nakazi nawo mwakweze warumo yahariho shimishimye nego ko abazwa ibintu byinshi hajya jawo je nabona ahubwo naho nyene umega nije nabazwa ahubwo jegira abarundi barakengerana umuzungu ntibamutumbera je ndibukana ya match yanuvye ya izwa gute ya match za mbere zimwe dutsinda kuri ya indija imwe ya oya ya playoff ya babwasi imwe tuzana ba mayo n'ibiki hajya shenye niwe yari principal mugabo kenshi nije nahagarara ntasubira kuvuga shenyo uvyemeye shenyo kamo okay shenyo umenga niwe yari shenyo ndabise izina namwita mutazi nuwo ngaho warugu ubiriza Julien rwanda ko kenshi niwe yari principal bwa nije nahagarara ya mugabo tu ciye mu ibarara gatonyo wamenganije n'ishubugo yose urumva ndabubwiye ati yana iyi pressure vraiment bari yatari kandi n'ibintu byiza twese turabizi donc urumva nico bituma umuntu avyitangira kandi urumva uje muri Dinamo canke Elvis Moronani ubizi yuko vraiment ewana ugiye muri uwo mugwi ivyo bitegezwa kubaho donc ni ibintu biryoshe kandi natwe biradukuza biraduteza imbere ni ibintu nk'ivyo ivyo tuba dushaka la pression ira kandi ikintu gikomeye muri byose nuko bituma iyo pression iraguha inguvu muri wowe utabisanganye parce que je ndibuka yuko misi yose yageze nk'ama playoffs haraba analyse y'abantu benshi batandukanye abafans n'amameza agira analyse rero rimwe nemwe biragushikira bakwandikira message bakabwira na justement ugira batarara n'amaentraînement bakubwira ibyo watugeza gukora we kintu ukora ugumuri saha ukagumana plan yawe wowe n'abakinyi biwawe mu kumvikana ugategura amajistement yose ubona yose ashoboka gusa ikintu gikomeye nibaza yuko muri period ya playoff ama final surtout kizira gutakara kuri objectif yawe ufise kizira kuja mu bintu bidakenewe ufuko muri concentre rimwe na rimwe ama telefone no kuba concentre n'akazi kiwawe urakora atakindi kintu kikuzubaza kiri ku ruhande basi ugatangura kuzubara ubutakaye bisaba yuko wiga qu'est-ce que tu dois faire ejo tuzokora iki duhindure gute papo ivyo bakoze mbambere match yagenze uku aha tubona ko twakoze nabi ukagira analyse video ukapartage abakinyi donc ugu muri basket mu gitondo no mwijoro rero ni vyiza nkuko bivuze biraruhisha mugabo bisaba yuko mu mutwe wawe urahora ati uvuga uti okay c'est vrai c'est un jeu harimo pression et tout mugabo kugira ngo garde contrôle yantuze fo yuko ibintu bidakenewe ama message bidakenewe n'ibiki uvyikuramwo hama ukaba professionnel ugakora akazi ugatumbereje kabisa nawe umwaka wa mbere mutwara gafo muri push supply umwaka wa kera cyane niyo mwake mutsinze icyo mutakaza ko Dinamo yaciye amutera ifeye ngo mutera ifeye nacyamubwiye akantu kugira abantu babona ati wana umuntu wari mazanye kandi ndo bishoboye akakamenyera amafrenzi bakaravuga ibyo kora karabimenyereye yego waruvuze rero yavugize akantu mutama biya ko cari yarize ntawe ni uko cyo cyashaka by'umunye bo oya nivyo rashaka kuba byarakoze ko kubera afite abantu nk'abajyanye barazi basket cyane arazi basket inaki kabisa rero abakeneye yuko kujya ayizi ahantu hose agiye abakiye bakora bijya nyine ashaka mwe birashobora wasanga abakinyi uhasanze nibaheponda ku ntuzenye ushaka urumva ego kuri filosofi wawe hama ikindi naco siwe inakiyobarishe ntuzenya twagize imvune nyinshi abakinyi batarameze neza physiquement vivera dukozeko suwo ngo ni inakiya twiciye equipe canke ngo yatumye dutsindwa tuba turi muri staff technique twaramuhanura bimwe ibyo tubona nawe nyene akaba afite indi kuntu abibona nyine avyifuza ko biba rero sino bishira kuri iyo ntuzenya mugabo ni malchance gusa urana ko gushaka kuri game 6 je gushika no munsi ndabona umupira watakaye wa nyuma Tiamagiye agahusha pass parce que byale yayishiramo gusa byari biheze cyaza go Mariki yavyukaje urumva ijya imande sinumva ni malchance ndabishira kuri je scenario je ajya uwimana vraiment yavuze ati
naratsinda nibasinda bro je ni uzijyana uze n'uda cyayibuka bro Bagende gene ari hagiye impade bro kandi cyuma niwe yarahagaze si kritike umushoro nago ndijagenda yamusese yo ganyerera ho je ndavyuka vuga cyuma yari kumwe na Mariki hajyaye kandi Ntuzeya yari très modern kuri drive Ntuzeya Papa Maliki yari umuntu uvuga ati yewana hasigaye nta beya twabasumbya ngahe un point uva yateri iyo drive yacaja muri yana gatsinda kandi niyo point foro yiwe mugabo jegere yiyumviye kandi face un joueur cyuma vraiment kwera wamaze kudrivinga ni gake aza kujena canke iki aracuma yavuze ati kani gumene ngaha kuri Maliki ndamujene nibaze kumwatwa mugabo yatiyumviye kuja muri yana je n'ubundi bati katse sengo misazwe nivyo nivyagira muri sana Papa Maliki vyagira zabona aragiye bwana we kwera confiance ya mugabo ati ntibincemo canke ngiriki aje cyuma nawe ati umupira wamuguye mu maboko gucyaje mal chance iganye igenda cyayibuka kabisa no je ndabwiye tukingaho jewe ibintu nk'ivyo honye sinigera ndabishira ku mukoci hari ibintu byinshi biba muri ta hari meforme mal chance sivyo ino rero biragoye sino honye n'ahantu henshi meforme umenga ntibaho abakiye bashobora guhusha amashuti bashobora guta imipira mugabo mutsinzwe biteze ko ari umukoci meforme iraba iryo jambo bagize ko aribaho ni meforme y'umukiriya wa umukoci no musovye yose udinza amashuti cyangwa ati imipira 5 ni bya bindi nyene iyo equipe itsinzwe no mukoci nuko nyene bimeze uravyakira nyene nta kundi kwa nta muntu azonda kubwira azogenda kubwira abakanjwe wawe mwadekonye mwakinye nabi ntibibaho twebwe tubwira kera hari umuntu yubaho akakubwira ati ejo sinzi iyo wari waraye sinzi iyo warimo babunya ntibashaka kubwira abakinyi bataka wewe reka c'est la réalité c'est normal uno tugeze muri periode nakanarushije mu kanya gahise muri periode mu bafans cyane batanguye kwemera ko muri urena dina muri finale baje mu mikino uburuzi cyangwa yana Joyce yarakina football ego football ni byatumye uvugwa kera football baravyemera cyane nivyo vyamukujije jewe oya je dafite bon ntavyo nemera franchement pas barabigira ntavyo nemera gusa barabiga ko naje ndaba ndi obligé ndi muri squad kuko bose ngenda kuvuga ngene twabigira mugabo naba ndi obligé ko no bavuga ati umukinyi umwe vamo mu bandi naje cumenga ntituvyumva kumwe urajamo nyene ugahagararaho ari byo bagira bakagira mugabo je si ibintu vraiment mbona nuko noshira imbere nivyo biravugwa no muri basket mugabo ntavyo ego biravuga ivyo nta utavyemera no muri World Cup tuko turabibona ugasanga ari umuntu yavize kuri réseaux sociaux umujore nguyu unye n'abazungu bunye batanguye kuza baravyandika ku réseaux sociaux pour dire yuko barabona ko bivugwa canke kiretse kuvyemera gusa mugabo barabona ko bivugwa biravugwa ngahaye bako babigira itu hama abantu barasenga arabemera Imana bavuga ati ibi bintu bishoboka mugabo ikintu muramvuga rimwe na rimwe ni basumbasumana gute ko no musi atari wa wundi nyana bw'imyaka 10 yabitwara urumva hano wacatana kuzi ibibazo ati none uyu muntu ko atamyaka 10 atwaye ntuzenya ko kandi c'est plus psychologique kare nk'umujura ashobora kuza uwo munsi ari meforme par exemple ukacu usanga barabimubwiye bamubwiye ati wana wewe no munsi bakogeza kakana wamaze guhusha izo shuti zibiri zitatu wamaze kuvyishira mu mutwe ati wambwira nivyo agatangura kuvyisha agatangura kuduta de lui en fait nivyo embwe neza mu kirundi ati wewe yaje kunyikizako sinamubwize ati yaje kunyikizako ati sibwe yaje kuba ati gafi je ngoma ndakubwira ikintu twicenga turi babiri sorry ibi vuga ikinana ibintu byinshi yambwiye ati wowe ukina n'ubu ukiri mu bantu zenya ibi utangiye imyaka ya mbere ya coaching yavuga 2020 utangiye 2020 muri October ati ukuntu ati nshaka kwisubiza ati ibi nabikoze igikina hoho ntabwo ati ntarakimwe ati twakugumiza mu ibase je ivyo honyina sinzi ngo barayikora naka niko yagize inaka niko yagize inaka uyu mwaka wese nakino umuntu wanje niko yamugize umwaka wese kandi ashaka ko yafatiriwe n'ibindi mugabo ntajyanye yari yaje juste kubera arabiye ko fati inaki nura ni histoire kuba kera 2022 donc ni equipe akunda aronse opportunité yo kuza arashobora kuza akavuga ati reka dukorane sino turaganira ari byo tweshanja
bwaba abafise n'ibindi araronka amakontra ahandi none boguma baza hama twebwe natwe boguma baza hama twebwe nje mukoresha aga system yo kubashira muri ya no musini yoza ko turiko turegereza muri twebwe abantu benshi barayingiriye abantu benshi bariziki hakana kwa zinzi kavugwa ikabwo twitsa nenda na kintu bavuga ko Dinamo muri uwo mwaka dufate muri umwaka muri saison iri favorize n'amadecision Febabi gako Febabi twabwa na Dinamo yego aragafu aro match ya ari merekezi na Tayari yego ivyo arabivuga yego aragafoto ka niyoze ko ari muri mito wicaye ku ntebe wowe ndiko na barbitse ubwo yari bisanzwe bijya muri half time biremewe barbitse mugenda mukavugana ko ta match bikwira ababije n'ibintu bisemba yego uramaze kubona ko Dinamo ifavorize ahubwo jewe kuri ico pa contre bon si iradacishureko hajya hari abantu je kuri jewe ndiko mbona umenga abarbitse nabo nyene bara kandi nama nabivuze abarbitse barihenda kandi muramaze kubibona ko je ndi umuntu wa mbere a contesta ama decision y'abarbitse numvise bariko baravuga ngo asigaye ndaza kubivuga rimwe ndaza kubivuga vyagiye omete abigira gatonye rimwe agasara rimwe agaca yikawusha je nuko ndabigumiza je sinsara musanze je urumva je ndi umuntu a contesta ama decision y'abarbitse mugabo nabo nyene barihenda ko nama navuze no muri NBA bafise ajya amantuze bafise n'ama video ngenda gucekinga ikosa ama match yaheze bajore ko ari idoga ama safe ko ari idoga pudi abarbitse barihenda n'abantu c'est normal kandi nabo nyene ari gihe bavuze ikintu gasanga ari yihenze atashaka kukwiba mugabo gasanga ari yihenze mugabo ivyo abantu batanguye kuvuga ngo ma decision en fait ari umuntu je ndi ukangana fois pass je sinzokubesha game 7 ya game 7 avant la passe imwe dutsindwa je urazijyanye yuko sinweshira ko barbitse mugabo abafana b'Uburundi baragize grand role nini cyane gose hajya barajua grand role kujya victoire ya game 7 juste kubona abarbitse je naravye ngende bari ko baravuza match hanyuma warabanya kayasida kigeze kuba nico kavuga mugabo karaheze ntaco kamwe ka twatundi tutubaho hari uraziko match yarahagaze abarbitse international baraje ntuba protesheje bariko barategwa ibintu none wibaze yuko baza gusubira kuvuza gute je muri uwo mwanya nari kudavuga kandi barabona yuko ko ajya twari ko twari duserwana twari tubasubiza nka 15 14 points mugabo match yarahindutse mu kanya gato kubera kaya kayisida gusa non seulement naciye ntangura kwa n'abarbitse gende bari ko baravuza ucumenga baciye bashaka bagati ibintu ndivise n'abantu baducungera twe tugace twitahira bizogenda gute ivyo vyose so nubu unye birashobora kuba ari je kuri jewe birashobora kuba ari vya bindi byo kwerekana abarbitse ati turabibona ko muri ko muravugiza Dinamo kugira bace baza bagero contraire ivyo bintu vyose hajya abantu ntuzubona ibintu bavuga kuko je ndi umuntu wa mbere contest amadisi y'abarbitse kuko na je ndavuga ati none abantu beko baravuga ngo Dinamo iri kwiribwa je nkaba nasaze match yose byageze gute ubu rero abantu bavuga ati reka tugwane ingwano zose aho ziri abarbitse tuvuge yuko biba Dinamo kugira bace baza kuduprova contraire nibi vya Argentine ejo Argentine twabonye carton rouge kuri Enzo Fernandez bari bataguye vuga ngo arbitrage nguri pour Argentine irafa ivyo rero abarbitse birajwa ku psychologie yabo bavuga ati okay reka twene tubereke ko atari ivyo rero abarbitse nibaze ngaha kuko twese barihenda ku makan yose ivyo byo kuvuga ngo Dinamo ngo je nta nivyo mbona kuko je ndi wa mbere jya match heze nta mutabibona hajya ku muryango sinovuga ibibera muri equipe barashobora kuba bashobora kumboha bavuga ati we wasubira ira abarbitse kwera mbona yuko naje ndiko ndiba donc pour dire yuko abarbitse barihenda ku makote yose je kuri jewe abaneze ko baravuza na ivyo byo kuvuga ngo Dinamo bikora yiba nuko intavyo mbona abo je mura ndiko ndibwa niko novuga nkuko bivuze musanzwe hajya abakora akazi kagoye abantu yego vraiment natwe turi nkomanzwe shaka kuvuza abantu zenya mwamwe amasifra abakiro bavuga ati ibintu sivyo komenge ukora biba ciki bitagiye antafavi yahone kumengo bibwe je gusikibazo mbangira ikimwe kwihagararako ko barbitse yego n'amazone hari ikintu wasigura c'amazone ngo zone ya naka ugasanga umuntu abonye ikosa ry'abantu ntashatse kuvuguruza ujya wundi kugira ngo peut-être sinzi mbako nibi ngira ngo public abantu babone yuko yihenda cyane baca bavuga igisuma ibintu nk'ivyo alors que je ndabizi yuko ahandi barakogo barahamagarana
ukavuga ati sha hajya wihenze nari muri zone yiwawe mugabo ari ibintu nka bibiri bishobora kuba nka abati ehera burya ari hafi arashaka kuhaciye umuntu ngaho imbere wanje canke akabakiye ibere ngaha anye ndinga nduma habitse akaba ibintu bibere ngaho umuntu akanzira simbona ibintu bibere ngaho ujya hajya bibona bon ari akantu ko kukoraboha bijya basanzwe bagira mugabo rimwe na rimwe umuntu avuga iki kitari cyo namba zone tinatari wa wayibonye ushaka kumuvuguruza jewe icabaye bijya bintu bituma byagenze kujyanye mema valo match mwabari bisura duhamagara abakocha akatubwira ibintu byo nabwiye ibyo byabaye hajya hose honye je musango sinsara nabari ndazi ko nakazi kagoye baranabizi vraiment mwana hagenda ababwira ivyo nababwiye nivyo byabaye kuri kimusubiye mu kabire ndazi nabwira ivyo nababwiye nivyo byabaye ibintu nabibabwiye avant match taranatangura biraba kandi byarabaye yo muhungu wacu baramwica Mahamani ni fiziki agiye hajyanye kugira ngo muhagarike kutamufasha ingira baragize igikombe nacuze ama video genda na partage nayabereka abatiraba donc rimwe na rimwe yavuga ni none tubifatike futi muri fiziki rege batamuvugiriza umuze yiyo mugabo umuntu mutoya mfagira gutya gatoya gusa aguye hajya bashaka ngo yamwishe bo muri fiziki ifuko baronkana uzenya nabo nyene ajya manuze abandi bavugiriza nyene bavugiriza munakomeye nibisigura ko baca bamwica bivuze navyo ama ivyo by'amazone muze muraganira hagati wanyu nta kibazo mwumvikane turafata umwanya mwumvikane ubuti je nayibonye vraiment bimeze kuno apana yuko ureka kuvugiriza umuntu ngo ntumuvuguruze kwera ngo yavugije hama gucu ube ni iryo vraiment mabise shaka kuba ni iryo ngo kwera ujya bibonye mugabo sino ndabizi ko bakora akazi gakomeye hama byo kuvuga ngo barashikira kipine ni naje ntavyo nibaza bavuze ko babishoboye mugabo ariko rimwe na rimwe fo kwamenya kujera pression nabo nyene turetse basi byo gushikira ibyo turetse abantu cyo gushikira haka rwati kibavu yabadi aka example gato yakaya bakuri match y'abadi match haza ya decision yo guhindura programme match yavuga ko Prosper yagomba kugenda programme ya match yo Prosper atahaye ikintu bavuze ati kiye Zimbabwe yabigize byari Dinamo ivyo sinzi sino bon kya kintu naje vraiment sanataye gituma ashaka kugira musanzwe bijyanye imigwi yose rafite kuyitegura irafise abakinyi tegura bivanye na match bafise basanga umukinya reclaim mu byo muko marategura rero umvise ngo barahinduye ibintu kandi nawe geragende sinomari ko aba ama contestation nkajyanye bwabo kuvuga yuko ngo Febabu jike Dinamo ibiki bishitse bagatsinda barafise amambere muri Febabu n'est-ce pas Dinamo barafise amambere muri Febabu nkabangahe bishitse bagatsinda ivyo bizobaza ko ari bizovuga ko ari bro mugabo batsinzwe naho bica bibindi bica bivuga ati bahonderega sivyo ikipe yabo yatsinzwe ni muri yo sense sivuga ngo barabashikiye mugabo nabo bashigikira realite n'ikibuga urashaka gushikira umuntu barakomeye agatsinda cyangwa atsinzwe aba yarushijwe ya nivyo ubona harakenewe abagitsi bashaka kujya byaba mu mwaka muri finale baza gufasha nabo bon kuri jewe ntivyari bibi bon uburyo budukundiye ko bajyanye murambona umenga batwara uburyo bwinshi nibaza yuko federation iko yaraba ngira ibibereye je sino kuri côté arbitrage no kuri nta na rimwe nifukaniza kuma kuri côté Febabu ya Dinamo kweli amakuru abizwe ko barabirawa twe tutabizi wo bamaze kumenya ko bari ko barabira barayikubwiye oya mvuze Febabu ngira iko yaraba ikibereye nivyo mvuze oya atka nibaza ko twabimenye twese kandi kubyo baca officializa kuri page officielle yabo sinovuga ivyo nazi mugabo ndibaza ko barabibereye je kuri je vraiment arbitrage narabanye imyaka ningahe nkotesta nabajya baraje ndibuka yuko nawe nyene bari kwakundi contesta naho bitabereye ijisho kugira sino je question arbitrage sinanayiyumvira cyane gose vuba jewe ni focus ku mugwi wacu hanyuma ku bajoueur nta kindi sino bya arbitrage bazohoza bakore babona ibereye nawe je aba bahari nganda bemera abari nganda bemera kandi nimba twamaze kuvuga yuko turashaka gukomeza ivyo ngaho iwacu niba bareke bavuze hama bazobivariwa n'abantu bazobivariwa iyi pression nayo nyene barakeneye ubwo bazovuze barakeneye bamenye experience babareke abanyene nibaza ko atakibazo bashaka kugira bashaka kutuvugiriza neza sino nta muntu nibaze ko ari mabiti yoza afite intention yo kwiba kabisa hama ikindi kintu naco ntawuba abi wacu badashoboye ko nyene barabakota ku ma pression nkaya anye bazo kwabitsa naco zikomeye nuko bimeze umukinya akomeye akeneye gukina hano finale
umuarbitre akeneye kwarbitra match ya finale donc ibintu byose nuko ni bijye nyene nivyo bigutuma umuarbitre akomera experience ayironkera hajye nyene niba bari kabanye nisawa ego tuce turangiza muri basket ubona Dinamo nibaza ko akazi bafise cyangwa icyo bashaka ni kudefenda titre yabo ego cyane ego bon nico dushaka tu kirashoboka mugabo bizodusaba arabizi vraiment arabizi kirashoboka bizodusaba ingufu nyinshi zoba vyoroshe nakazi gakomeye kandi ndabizi vraiment yuko la tâche sera pas facile donc tuzokwitanga 150%. Abafana ba Dinamo bazi bakubita ingoma bajya ni 6e joueur bacu bajya baryamye turyama natwe kandi naho bishika ugasanga turi nyuma 10 15 kubita umwana kubita bayenda bizeye vraiment baguma bavuza hanyuma n'abafana b'urunani bataye kumuhaba babiryoshe kwa kundi nyene iyo dukubiswe bacandukira twa dustika ahubwo kumuderuse kuturongera bazige tujya turyohe bijya biraryoshe basket bijya birangyoshe donc pour dire yuko je vraiment abafana bacu ndabasavye baduhe full energy kwa kundi bahora bayiduha kabisa baya nibo bantu bazodufasha gutsinda reka ndagatsinze kabiri gakurikira muri saison régulière reka ibintu tugaruka ko kora bitosha gukubita hasi enda kubwira kama ka kabiri karabimenyere gutsinda saison régulière yo naramubwiye yuko oya yo reka cha class murabona bo ndabwiye ntayikombe cha class makibaho ikombe batanga ni kimwe ni cha playoff diya goma bakoresha wowe urubona umenga nizo ko wa kabiri haro interview katanze karabivuga urumva ikombe muri big four atubita abafazi rero katayotse ndabwiye oya kuba uwa mbere ho bose barabishaka question abantu bose biri ngaha anye baza yuko nkuko babaye abari le champion en titre twege ikomeye uko dusubiza ikibanza cyacu ya 2024 no nabo nyene bashaka bagira back to back rero iyo ngwano nibaza yuko de côté mwose ashaka gutsinda ikizoba gikenewe bizosaba uzo bafise ingufu nyinshi uzo babishaka beaucoup plus uzo yibona ngahaye kandi abafana nabo bari dufashamo kubera nkatwebwe abiwacu vraiment nibaza yuko yavuze ngo nisize mu joro twebwe biranarengeye kubera ahantu hose baza yikongera ngo urabona yuko iyo dukinye match yaba game 1 game 2 game baracelebrana ko akelpo equipe yabo ifise ku mutima bayikunda nibaza yuko ego tuzogerageza kubaryohera ndazi on va essayer de piler asijya muriro tuzobuzimya rindira ça va ndavyizeye éteignez la lumière rindira Ogere kizu tukiriye mfuga on va essayer mwawe yamaze kunzimira yigije yako ibiri byo biryoshya basket ego jana ndavyizeye ko zamare match ziryoshe bwandize ko tuzogenda muri game 7 kubera zo baturushe mu mutwe twizeye ko bizogarukira hafi ata game 7 zo tugize kora mwagiye muri ya kane ego baca nk'istanu hama utsinda agatsindo usimbo gatana ego nuko ndaza ko twebwe cyo twabwiye ni Kiromere ganye ego cyane ego gikomeye ni sport dukine basket nziza abahungu bacu bakine basket nziza sura nziza igihugu igire visibility basket abafana ngoma ijya nyene basket ndazi yuko imyaka 3 no hanze biravuga yuko muri mu Burundi ari basket nziza irimo abakinyi asigaye ari league nziza mugabo abantu bamaze gutangura kudusaba ama link mugabo ico onye rero ico mu Rwanda yego nivyo nagomba gushika izi match je bamaze kunyandika nzo baruke link berekana match zikerekanwa hanze abantu bakazi byo bimeze neza gase ambiance yari muri basketball ngamo match ya nyuma match ya Dinamo baragize live ko bazobibanda muri finale yego bijya bira high visibility igihugu bira bakabona ingene basketball imeze igarana atazi ko mu Burundi ari basketball bijya rero babibonye hanze n'abahungu bacozera nka masoko fuko tumenya yuko two turubaka basket two turubaka kubera dusana tuvuye dushaka ahantu two turaja fo rero yuko ivyo byose aho two turaja cyangwa niyo visibility aho twenda kudodora hanze dukeneye kibuga dukeneye badufasha iki banatsiraba vraiment mukura trophies abafana turi office asigaye gusa basket irakundwa kabisa infrastructure n'iki yego nuko mbere ko usanga ibiganiro cyacu neza ko abantu benshi bazi basket
gatoya kino football arabaye finale ya Coupe ego y'Igihugu tutanayize finale urazi ko atari yo ndaravye Onye nakadagi batashe ntibashite no muri nari nazubaye sinzi ibintu nari ndimwo ndabace naravye mu mashini ngene nkunda football kandi umufana wa kisa oya je ndi umufana wa football mugabo je vraiment mbona Messi yari le meilleur joueur de tous les temps nukuri ya 39 ans umuntu agira bijya bintu nukuri birarengeye football naravye match ya Espagne kabisa vraiment l'Espagne méritait à 150% utwari kombe kandi uravye na parcours bagize ils ont presque affronté ama équipe yose akomeye donc l'Espagne méritait ewana cyane gose utwara Yakubu kandi na jeu bafise yawo ni nziza kabisa donc bon nanje nuko gusa ama equipe muri Afrika yaranyeretse football nziza yadugije nifu mugabo sinakunze ukuntu bavuyemo kuya gestion y'iminota ya nyuma itu kwanza ko byabaye ku equipe menshi sinavuga yuko ari inexperience cyangwa iki mugabo ni ibintu bitangyoheye amajewe ikintu kimwe kejeho tumi je n'umufana wa Liverpool sivyo muri Espagne ndakunda Real Madrid mugabo narabonye jo ifoto ya Espagne iri ko bajya bango ba Barca bashaka nka witi ese compris yuko muri equipe nationale automatisme ni ikintu gikomeye abantu basanzwe bakina hamwe bashoboye kuja muri equipe nationale kubona baracari kumwe ni ama automatisme cyo gituma na football yabo muzenya harimo fluidity muri byose bagira donc nasanze Espagne ejo no nabibonye iyo foto ndavuga ati finalement kandi no mu kibuga urayibona haje ba Torres ba Yamal ba Kubarsi ba Olmo ba Pedri usaga team kabajore bakina saba bakina mu club bamenyeranye abataki barabahaye avantage muri sase yuko bakinye football nziza ituma bashobora no gutsinda ariko baradomina vraiment match yose bakina bari bameze bien Portugal yagize ko bagora buhoro mugabo Espagne vraiment baramerita kabisa baramerita coupe kabisa je no mu pro Cristiano mugabo Espagne nabwo ni Bebo Freda kwaza kabazo nawe ngenda kwajije naho ndakizwe naho navyemerewe nenda kubwira uraza kumenya ko ari champion je mvuga ubwiza ukuri kaye n'ubeshe voilà bacedira mu nuru nandi we kote panche ufise niyi kuko je ndabizi vraiment ndacu babwire oya je ratsko bwira raco kandi uvuga nico bikuyeko oya ofete ndashaka kumva kote panche zo bafise bazavuga ati je ndasympathize ijya club gatonya kuri iyi match muga ntavuga ibibago ni mutayi gaze vuga urumva naco twese twadusaga kote twaduse kote twaduse match je nkuru nisi no kubesha barabizi nagafisa abizi je ndafisa abagenzi benshi mugabo urandi ruhuye na Kerne wawe na Tigers unya equipe reka ndabwira urandi ruhuye na Ryan Ryan equipe ya mbere yanga equipe ya mbere yanga ibana naho ukina nande ndagati ashinza nambaye egre kabisa fatani imyaka myinshi yababaye oya ubunye kameme kubera ndi muri Dinamo urumva ntegerezwa kwexecute iyo ndi mugabo sino mugabo gende unyisha ico kibazo basi nituchesha mushika naho bavuga ati nituchesha urenda Dinamo uratiye yuko abafana ba Dinamo bakwataka cyangwa urunani abantu benshi bakunda kuyimbaza abantu benshi bakita nk'uko akarero natanze karo kambere kama yitijira rero yitijira gutanga ya ndakoresha kididine wajya yitijira ni background yabayemo image za Dinamo cyangwa zipataje n'indi grupa ibi byagira mu byo ipataje mu mugabo muzuru nani nguri byatuzitwarire kuri ibyo abantu benshi hari muri iyo dire nani cyangwa urumuri hagati ya Dinamo n'urunani mu Burundi basket sidani uratsinda kimwe bazokugirira udustika tuzorengana ntaco bazokugirira udustika ntaco tuzorengana nta kimwe ibi biranyaruka wafatira kwa gatosho kuba majambo uvuze nka 5 minutes azokoma rero ntwara ko gumagaruka bwa byarara kimwe byari byo biryosha basket ashijya kabwo bayigize nto ingene wazungurutse ngaha ashino ubagira batagora bakora utundi ndabizi we biraryohera sana ari twumvise namukore nanje uri Dinamo ndabizi ntaco mugabo naco ekasoke ndayibiki uri mu Dinamo zo uri Dinamo ndabizi kandi vraiment reka tuzogerageza gushimisha uraziga just ndabizi reka ndabwiza ukuri cyo ko
ko ata media nimwe nzi uvuge runani nta yindi ndabona oya ziriho ngira imwe je na mbona umengo ntitwira uretse yuko FLG ya Mona Migigi FLG none si media ikomeye ukuja none twumvuga abantu zenya bagira ama mission y'abantu zenya ijyanye FLG ari poster utuntu twiwe uko adushaka uko atwumva urabona amufashe poster normal twumvuga baba journaliste baza gufilma na kamera ari umugenzi wanje kumva yavuze gukamera bategeze kamera baje gufilma ugasanga nibone ko ndavuga ajya amanuze yakujyanye yagira ama emission nkaya anye Nebaza ko ataposi wa afisa. Igabye ntiyabigiye. Na posi wa mufisa. Bwara ari itobutse. Yes wenda ngo bagiye. Ive. Ya ujyanye ujya si normal. Ya arana bi poster kumanze yiwe. Bwa sona bipazi ko budget FM yose ari yanoze oya n'umuntu uze y'umuntu. Ni kugatwe kiwe kwa kandi si normal muri respect anuze y'umuntu. Rero nibaza yuko aba journaliste arashobora kugira kote mugabo sinibaza yuko babishiramo cyane nizenya bro. Bwari bisaze kandi muravyemerera na mwebwe. Buri wese arafise droit yo gukunda club. Bwana na marka ni naka as ni naka. Ni droit ya seulement abantu barakwataka kukinda ku ibintu bisembe. Simple kabisa. Kugira wowe wataka umuntu wese unye w'umunyarwanda wese. Oya jabana nari nabwo udafise abagenzi. Mugabo club urabizi yuko urunani Dinamo. Simvuga Dinamo urunani. Namubwiye we Dinamo yawe ya mbere umwaka wize. Nubu muri saison igiye yawe ya mbere. Donc nivyahinduka urunani rugashika rukadutsinda. Aho uzovuga urunani Dinamo. Mugabo pour l'instant uzovuga utanguye no kuvuga ati Dinamo urunani. Dinamo urunani. No gushika ubunye ko turi tono di titre. Uvuga ati Dinamo urunani. Dinamo urunani. Hari ico bica bihindura. Uwa mbere utegeza kumuha ikibazo ciwe. Ugiye kurabana aga ngukara rusheme. Aga mwere ku wa mbere. Kaba yu wa mbere ubuye bigira bikavyinze. Boy, bijanye n'uze yaheze. Pay off. Que le meilleur gagne kabisa. Que le meilleur gagne. Reka turangize igana ko n'umwanya w'ikura ndabashimiye cyane. Merci beaucoup nanje kabisa. Ndabashimiye cyane ko twagira. Ego cyane. Merci uri sawa. Mu mwaka uza tuzoragere bizaba byagenze hanyuma twemvese cyangwa tubandanye kwa kundi nyine. Karakunda power. Naje ndabashimiye. Mu iziganiro ciza kandi ndashima ibiganiro gukora. Kiruver. Ego, Look Media mukora ibiganiro vyiza from. Ibiganiro vyiza cyane murafasha basket kumenya ibikorerwayo abayikinye abantu bose batandukanye bari muri basket. Baza yuko barashima ibikorwa mukora mubandanye konye byiza cyane. Murakoze namwe. Ya ndeka ndabashimira namwe mwafashe kano kwa nyuma dukikirana amugire aho muba mwubahwe naho mutaka.